Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Turaza kugaruka ku vyatangajwe n'umukuru w'igihugu nyene c'ibiro Varisito Ndayishimiye ubwo yari mu nama ikomeye cyane yaberenga ku mugabane wa Afrika. Varisito Ndayishimiye akavuga ko abanyafrika bagomba guheba ivy'imyambaro izimvye nk'abanyamahanga nka Gucci. Tubibutse ko kandi umutambukanyi wiwe nawe ari mu bantu bambara imyambaro izimvye mu batandukanye b'abakuru b'ibihugu ngaho ku mugabane wa Afrika, aho wewe yoba yaranivugiye ko afata umwanya munini ku mbuga ngurukana bumenyi araba imyambaro igezweho ku isi. Yambara Gucci, yambara Versace, yambara Burberry ndetse n'ayandi mamarika agiye atandukanye. Tukaza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ivyibura ry'umwe mu bigisha bo muri kaminuza ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari Engineer Samuel Rudahinyuka. Uyu akaba yigisha muri kaminuza nderabigisha asanzwe ari no mu vyigwa vyo guca doctora muri kaminuza y'u Burundi. Abiwe rero bakavuga ko yahoze ari na directeur technique mw'ishirahamwe Arubuko ry'uwitwa Artemone mwene wabo wa Generali wa Kenya. Ni vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru, tubabwire ivyibura ryiwe ndetse naho apfungiwe muri uyu mwanya. Nandi makuru menshi tuza kugaruka ko, fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Tusangize kandi ano makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV mwaye kaze mwidonido y'ano makuru. Nkuko rero natanguye ano makuru mbibabwira, reka tuyatangurire ku vyatangajwe n'umukuru w'igihugu nyene c'ibiro Varisito Ndayishimiye, aho Perezida Ndayishimiye ahanura abanyafrika guheba imyambaro izimvye y'abanyamahanga nka Gucci. Uti ntimukishime ngo mwambara Gucci, Louis Vuitton n'ayandi mazina y'imyambaro y'ahandi. Nimpa agaciro Afrika n'ibihingurirwa muri Afrika. Iterambere rya Afrika ntirizova ahandi kuko niryo mubona mu bazungu ryazananye muri Afrika. Aya akaba ari amajambo ahambaye umukuru w'igihugu nyene c'ibiro Varisito Ndayishimiye ubwo yavuze mu nama iraba umugambi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku bijanye n'urwaruka, umutekano n'amahoro yabereye ikiriri. Uburundi bukaba bufise umupfasoni w'umukuru w'igihugu kandi yivugira ko amara umwanya munini ku mbuga ngurukana bumenyi arondera imyambaro igezweho mw'isi. Akunze kuboneka yambaye imyambaro izimvye y'abanyaburayi ifise amazina nka Gucci, Versace, Burberry ndetse n'ayandi. Angelina Ndayishimiye ngo akaba yibutsa benshi ivyo wahoze ari umutambukanye Perezida Robert Mugabe wa Zimbabwe, Grace Mugabe. Abanyagihugu ngo bari barataziriye Grace Gucci kubera yama mu ndege agiye kugura iburaya impuzu, ibirato, amasakoshi, amarori n'indi myambaro izimvye nka Gucci n'ibindi. Inyifato za Grace Gucci kandi ngo zinuru zahavuye zikwegera Robert Mugabe kugeza aho abasirikare batembagaza intwaro y'uwo bita umuvyeyi wa Zimbabwe kubera ari we yarongoye urugamba rwo kwikukira rwa Zimbabwe. Nkuko nabibabwiye kandi, reka no makuru tuyabandanize ku vy'umwigisha bivugwa ko yari yabuze. Uyu akaba ari Engineer Samuel Rudahinyuka, yigisha muri kaminuza nderabigisha ngaha mu gihugu c'u Burundi, asanzwe ari no mu vyigwa vyo guca doctora muri kaminuza y'u Burundi. Abo rero bakavuga ko yanahoze ari directeur technique mw'ishirahamwe Arubuko ryitwa Artemone mwene wabo wa Generali wa Kenya. Abiwe bavuga ko batazi irengero rya Samuel Rudahinyuka. Uyu tubibutse ko yahagaritswe ejo haheze ku igenekerezo 13 Kigarama uyu mwaka hagati y'isaha 6 n'isaha 7 y'umurango. Akaba yarafatiwe imbere ya kampisi Kamenge avuye kwiga muri Ecole Doctorale mu gihe yaragiye kurira imodoka yiwe yo mu bwoko bwa voiture Toyota TI.
abamufashe bari mu modoka ya kamyoneti double cabine yera ifise ibiyo bitabona. Abari muri iyo modoka baramuhamagaye amera nk'ugiye kubitaba, baca baramwuriza baramujana. Ababibonye bibajije ko ajanye n'umugenzi, imodoka yamujanye ntiyagira plaque, imodoka ya Samuel Rudahinyuka yo yagumye aho kuri Ecole Doctorale, mu nyuma itahanwa n'abagenzi ba Samuel Rudahinyuka. Abo rero bavuga ko bahamagaye telefone yiwe mu mwanya wa mbere yaravuga akabura uwitaba, ariko mu nyuma ntiyasubiriye kuvuga, ngo rero bakaba batari bazi iyo umuryango uri. Amakuru twaronse yaremeza ko rero Samuel Rudahinyuka apfungiwe muri documentation. Ayo makuru akavuga ko yahagaritswe na OPG Bararungeretse yahoze atwara Murantunge. OPG Vitali Bararunyanka yahoze atwara iperereza mu ntara ya Muramvya. Ico yafatiwe ntikiramenyekana neza, ariko hari abakeka ko harimwo kumuburagiza kugira ntashobore gukora isoko yaheruka gutsindira muri Regideso. Kuva atsindiye iri soko yakoranye n'Abashinwa, Samuel ntiyigeze yoroherwa, yagumye ahamagarwa n'abakomeye bamutegeka ko yobemerera ko basangira iryo soko, nawe akabarahira narirya bamwe abazi mu manyanga. Samuel amaze kwitura bamwe mu bategetsi b'igihugu n'umugambwe CNDD-FDD amaze kuba abamenyesha ivy'iterabwoba ari muriko. Samuel yahagaritswe umunsi umwe imbere y'isango rya nyuma ryo gutanga ibijanye n'ingene azokora isoko yatsindiye. Ngo muvyo ariko arabazwa kandi hoba harimwo amakosa n'amanyanga yabaye mw'ishirahamwe yahoze akorera. Ayo manyanga akaba ari nayo yatumye atanga imihoho muri iryo shirahamwe. Iyi dosiye turabandanya tuyikurikirana, ikiza kuvamwo turaza guhita tukibamenyesha. Naho kandi mu gisagara ca Bujumbura bamwe bavuga ko bagifise ibikomere imyaka 8 y'ubwicanyi bwo kwigenekerezo 12 Kigarama yabasigiye. Ni mu gihe imyaka 8 iheze nyuma y'ubwicanyi bwo kwigenekerezo 11 n'igenekerezo 12 Kigarama mu mwaka w'2015 i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji na mu micungararo yaho. Mwe rero mu bacize ku icumu bagize ico batangaza, ngo baracibuka n'amabi babayemwo. Impunzi z'abarundi zakorewe amabi zahawe ishano canke ziborezwa igufa mu mwaka w'2015 mu Burundi zisigura ko zibayeho mwihahamuka. Ku bwa Jemuve impunzi avuga ko ntibagiranwa ubuzima atokwibagira ivy'uwo munsi. Ngo ku vy'ukuri umunsi w'igenekerezo ya 12 Kigarama umwaka vy'ukuri ku munsi w'igenekerezo ya 12 Kigarama mbere kuva mw'ijoro ry'igenekerezo ya 11 Kigarama yabaye iminsi mibi kurusha iyo nigeze kubona mu buzima bwanje. Nivyo koko nari nshigikiye ibitero biriko biraba nubwo ntabigiyemwo, ariko ukubisubiza inyuma ntivyansize ku ruhande. Abapolisi basanze iwanje mu Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura hagati. Imana ishimwe kuko ntibumvikanye ku ngingo yo kunyica, barasitura imiryango bakinjira mu mazu bakarasa abantu. Kuba umuyabaga vyatuma bakwica, jewe barantwaye narabonye ibiziga 10 birambaraye kwibarabara mbako, bamwe nari ndabazi cankije nuko nari mfise amafaranga make mu mufuko, baca bambwira ngo ngende. Twari tumaze gushika muri Rohero bakanyemerera ko nubwo bondeka ntaharokoka kuko hari uwundi murwi utandeka. Nahamaze umwanya muto, mu nyuma nca mpungira mu mahanga, akaba ariko yibuka. Ni mu gihe abagenzi be benshi ngo baba barishwe, bivugwa n'uwo acibuka amasura y'abahabugururiye umuriro ku basivile harimwo abamama. Severi n'uwundi Murundi yahungiye mu gihugu kibanyi, nawe nyuma y'ubwo bwicanyi bwo kwigenekerezo ya 12 Kigarama ngo nawe yarahazwe gupfa. Ati ngeje ndemeza ko nari mu bakoze kirya gitero. Twavuye kumutakura tuja gutera ikambi yangagara mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Twinjiye atani ingorane nimwe tugize, twarafashe ibigwanisho bimwe imbere yo gutakaza ibitari bike. Ndibuka amajambo ndabwiwe n'umukomanda wacu mu gutwi, ati mugenzi baduhikiye umwe wese yibeko. Niho twaca duhunga dusubira inyuma.
wariko aratwereka inzira yiciwe aho nyene, nanje naracitse kw'icumu, banteye igisasu ntezwa ntoke, narasimvye urugo, simbira muri quartier y'icenda ca ndambura impuzu nari nambaye za gisirikare, ngo ndemeza ko tutigeze dufata umwanya wo kwiga impinduka za gisirikare zishobora kuba. Bamwe mu ndongozi mbere bari banse ko hakorwa ico gitero, babona ko ari ukwiyahura. Abakomeretse bo baciye basongwa ubwo nyene, bamwe bahambwe mu binogo rusange, akaba ariko bivugwa n'uyu. N'uyundi ati ndazi ku mutwe ikinogo rusange cahambwemwo ibiziga bishika 10, haraye habaye amabi nk'ayo, bazanywe n'ikamyonete ya meri canke ya komine, nta muntu n'umwe yari yemerewe kwegera aho hantu, ariko mu nyuma narahagiye ku mugoroba, ivu ryari rikiri ribisi, nihagera nzokwerekana ico kinogo. Hariho kandi abandi bazi kumbure ico kinogo rusange ariko batubahuka kubivuga, ati ndatumutwe umwanya wose nibutse ico kibanza cavumwe, bikaba bivugwa n'umwe mu wabuze abantu benshi baburiye kuri ico kinogo. Ni mu gihe uyundi we avuga ko yabonye ibiziga bishika 10 mu Nyakabiga hagati mu gisagara ca Bujumbura. Tigena ariko ndahunga nerekeza ku Mutanga mu buraruko bw'igisagara, narabonye ibiziga vyinshi n'amakamyoneti yaratwaye ibiziga. Mwene wacu nawe yabonye kandi abariko barahambwa gihutihuta bashika 10 mu Kanyosha mu manuko bw'igisagara, akaba ariko vyibutswa n'umwe mu bayabaga yacitse kw'icumi kw'igenekerezo ya 12 Kigarama uwo mwaka, akaba yarahungiye mu gihugu c'Uganda. Vyonda subscribe canke sabone rero niba utari wafyonda ko kugira ngo tujicekanwa nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenzi aho baba baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.